Muri bino bibanza bikikuje ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'abakorera urudandazwa mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bufashe ingingo ko guhera uno munsi abahora bahakorera ubwo rudandazwa ata muntu n'umwe yemerewe kugira ikintu na kimwe ahagarukanye. Inyuma yaho hafatiwe ingingo yo mu buyobozi bw'igisagara ca Bujumbura ibuza abadandariza ibidandazwa vyabo mu mabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura, iyo nayo ikaba yatangura kuja mu ngiro kuri wa gatanu itariki 24 Munyonyo. Mashariki TV yaciye mu bibanza bimwe bimwe vyari bisanzwe bigwiriyemwo abakenyezi badandaza ivyamwa hamwe n'imboga, ikaba yasanze muri rusangi iyo ngingo yubahirijwe, kiretse ko hibonekeza umudandaza umwe agerageza kudandaza ibidandazwa vyiwe yinyegeje. Ikindi caboneka nuko abajejwe umutekano bari bashizwe muri ivyo bibanza vyaboneka ko atabadandaza bashamiranye nabo. Icibonekeza yari imodoka yo mu biro vy'igisagara ca Bujumbura yagendera zunguruka hagati mu gisagara yibutse ingingo yafashwe n'umuyobozi w'igisagara ca Bujumbura ibuza abadandaza kudandariza hagati mw'ibarabara, ikanabahamagarira kuja kudandariza mu masoko atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Nubwo biruko abakenyezi bahora badandaza ibidandazwa vyabo hamwe n'imboga bavuga ko batakiriye neza iyo ngingo, kuko ngo mu masoko atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura ngo atawushobora kuja kuhadandariza adafise umutahe munini. Ndasabye kabufasoni nongera asabira abagenzani je umufakazi ndeze abana 5 none aha narifise umutahe wa 10 narangura abana bakarara bari ndose 2 nabiki igihumbi nkagihumbi kugira ndahinzu y'abandi. None ubu ninaja mwibarabara abana bazojya gute? Yanzu nzoyiriha iki? Babana bazokwiga gute? Kuja mu yandi masoko na nta mutahe mfise. Mw'isoko hagenda umuntu afise umutahe. Urabona ko n'ibibanza byo mw'isoko bizimvye. None iyo noti ya 10 nzoyitwara mw'isoko nkuru. Mu yandi masoko ibibazo nibi. Ikibazo kiriho honyene nta kibanza ubufise. Ugenda kugipangira umuntu, ugipangiye umuntu agusaba amahera kira kumwisho kandi utakuriye. Uradandaza, urarangura ibintu bidandaje bikumira ku meza. None ariko ngaho uraza abaye make uragenda ukayabona. Uruhomvye ugenda ugatana umutahe wawe. Wungutse mani iguheza gikunguka ukunguka. None nitwagenda ari amasoko ukarara kabiri umwana atariye kizokunda. None woza kugaburira umwana utadambere turapanza. Mu buyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bavuga yuko ikibazo ari isukuri bakeneye kugira igisagara gisukuye. Mwebwe muvyakira gute? None twebwe dutera isukuri baribi. Ahari hose birirwa barakurayo ubucafu bakurayo ubucafu nitwega tubutera. None mbega imicafu iva kuvyama mudandaza yoyo ija hehe? Murabiyora bigenda gute? Turabiyora tukasiga dukubuye tukabisesa Amerika za kubitora. Twifuza ko badushira ngaha mu isoko tudandaze turondera ubuzima. Ariko kudandaza mwibarabara babakuyeho murabitahura canke ntubitahura? Turabitahura ariko kubera ubuzima butugoye. Babahaye ibibanza mu yandi masoko naho. Oya hari yani tuhakeneye. Iyi nyene niyo twavukiyemo, iyi nyene niyo twakuriyemo. Nta yindi soko dukeneye atariyi. Kubera amasoko yandi yaraduhombesheje. Kubijanye n'ikibazo c'isuku naco cibonekeza hagati mu gisagara ca Bujumbura, abo bakenyezi badandaza ivyamwa bakabasaba meri ya Bujumbura kujija batoza amafaranga yo bagenewe kugira isuku hagati mu gisagara. Bavuma badusaba iryo suku tukaza turagira iryo suku cyangwa bakatuzanira igitasi, bakaza baratuzanira igitasi tukaza turariha igitasi c'isuku. Canke naho bavuga amahera tuzadutanga ku munsi mugaba tureke tudandaze. Ahubwo nibazana amatike. Nibaturekurire bazana amahera dutanga ku munsi. Bavuga ati giciro. Zana amatike